Teka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure iyo Muhuza TV aho umerereye hose muri uyu mwanya ndabahaye kaze muri aya makuru agezweho tugiye kugaruka mu gisata c'umutekano hamwe na politika aho woba uherereye hose ndaguhaye kaze kandi ndakuramutsa wowe udukurikiye uri mu Burundi uri mu bice bitandukanye mu ntara no mu bisagara ku migwa mikuru uko ari ibiri wa politika hamwe n'ubutunzi ndabaramutsa kandi ndabaha kaze bari mu bice bitandukanye mu bihugu bibanyi bari ku mugabane wa Afurika mu bice vyose c'ubumanuko mu curengero mu c'uburaruko ndetse n'ubuseruko bari no ku migabane ya kure ndabahaye kaze kandi ndabakengurukiye cyane ko mubandanya gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza muri uyu mwanya rero tugiye kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye imbere yuko tugaruka ku nkuru twabateguriye ari nayo nyamukuru yiza kuranga aya makuru ko turaza kugaruka kuri Varisito Ndayishimiye hamwe na Prime Niyongabo tubabwire ko mwaka uheze 2022 hari umusirikare yafashwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura ndetse bamutabarije rero ico gihe bavuze ko yitwa Lieutenant Joseph Niyonkuru akaba yahora mu gihugu ca Somalia aho yumviye ikurwa rya General Alain Guillaume Bunyoni zahuye audio irimwo amajambo mabi cane atuka umukuru w'igihugu akanamwagiriza ko ariko wakorera abatutsi. Joseph Niyonkuru akaba yaragirije na General Prime Niyongabo ko yahevye abasirikare ico gihe atarakibanezwe avuga kandi ko abasirikare bavuye mu ishamba bose bari inyuma ya General Alain Guillaume Bunyoni ubu abarizwa mu ibohero rikuru rya Gitega. Ico gihe yaciye akurwa butarariya muri Somalia abiwe nta makuru yo bari bafise kuva ku itariki 9 ukwezi kw'icenda 2022 ashikamwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura n'indege ya Uganda Airlines aje azanywe n'uwitwa Niyondiko Ales Celestin akaba yaraciye ashika ajanwa n'abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu mu nyuma rero akaba yarafunzwe. Ni inkuru tuzogaruka ko ku buryo burambuye iyo twabateguriye kuri uyu munsi niyi ikurikira. Kudeta mu gihugu c'u Burundi yoba ari wo muti nta na gato ikiraje inshinga abavuga ko bashaka gutembagaza President Ndayishimiye naho gihuriye n'ineza y'abarundi kugeza ubu abavugwa ko bo bari inyuma y'uwo mugambi nabo bita leur du NDD FDD baruguriyemwo abita ko bari mwiragi rya nkuru nziza benshi rero bakaba bababajwe n'ingene Ndayishimiye yambura agashambara abategetsi barangwa n'ubusuma nkuko no muri iyi minsi ari kubigenza akabakura mu mabanga barimwo gaca basubiriza hari nabo rinega kubera yamahera yabo aherutse kugira ibipapuro hari abavuga ko badashaka gusubiza hamwe n'ibindi bihugu hari n'abashaka gukingira ibibanza barimwo batinya ko bazotakaza niyo Ndayishimiye yoshobora gushiraho abiwe. Ikindi giteye ubwoba nuko abavugwa muri urwo ruhande barwiriyemwe bafashe iya mbere mu gusesa amaraso y'abarundi mu kiringo ca gatatu ca nkuru nziza ivyo bintu vyose rero ntawe bihuriye n'ineza y'abarundi. Makuru yavuzwe cyane kuri kudeta turaza kuyagaruka ko ku buryo burambuye turaza kugaruka kandi kuri zandwi zibiri umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba yaramaze ari hanze y'igihugu mu kugaruka nkuko twebashikirije mu makuru yo mu gitondo bamwumvirije ko Varisito Ndayishimiye ubwiwe yavuze ko ari umuhanuzi yoba yaramugiriye inama ko yokururukira mu gihugu kiwanye ca Tanzania agashika mu gihugu c'u Burundi n'imodokari byose bikara vyarongereje n'ubwoba mu bene gihugu imbere yuko avuga ko ari intare kandi ifise amenyo atyaye. Fyona kuri subscribe canke sabona niba utari wafyondako. Imyidogo iri mu Burundi ni myinshi cyane. Iyo myidogo ikaba afatiye hanini ku biciro biguma biduga amakori aguma yongerezwa mu gihe amikoro y'abarundi yo aguma akoroka kubera ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro. Ubukene burahanze abarundi iruhande y'iyo myidogo n'abanyagihugu hakaba hariyongeye ko n'ibihuha bivuga ko ibihanganye mu butegetsi biriko birategura itembagazwa rya President Ndayishimiye. Leta yo ikaba ico gihe yari yigumiye mu gaciro ariko umukuru w'igihugu atahutse avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yarabwiye abene gihugu gutuza.
mu makuru rero yagiye akwiragizwa nuko RPA ijwi ry'abanyagihugu ni radio ikurikirwa n'abantu benshi yavuze ko Prime Niyongabo hoba hararungitswe ikete ryo kumukura mu mabanga ariko mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba yaranse gusinya kw'iryo tegeko rikura General Prime Niyongabo. Ndirakobuca rero yishuye Jules Ndihokubwayo asanzwe agendanira President Ndayishimiye ko yagiye batavuganye ryobogozwa ku vyiza bo murindira akagaruka avuye mu rugendo arimwo hanze y'igihugu. Abantu benshi rero baracategereje igishobora kuba kuri Prime Niyongabo. Alexis Sinduhije mu nyuma rero yaremeje ko ariho umugambi wo gutembagaza President Ndayishimiye ku hari n'impapuro zitariho umukono zoba zarasanzagijwe mu bene gihugu zisinywe ko n'umugwi w'abasirikari hamwe n'abapolisi ngo biyemeje guhindura ibintu mu gihugu c'u Burundi. Byose rero bikaba ari byo vyongereje ubwoba mu bene gihugu. Hari amakuru rero adahamuriza y'ibivugwa na bamwe muri ivyo bihangange. Hari amajambo yerekanisha vurwa nk'agasuzuguro bamwe muri ivyo bihangange bafitiye Varisito Ndayishimiye ngo nivyo natangaza na gato ivyo bihangange bigiye ku ntambwe yo kumutembagaza. Ifatwa rya General Guillaume Bunyoni ryonyene ryarerekanye ko iyo ntumbero yo gutembagaza ubutegetsi iriho mu bihangange bya CNDD-FDD kene ubutegetsi butofata minirigwe ngo nuko intwaro zose zatembagajwe mu Burundi habanje kubaho n'ibihuha bitandukanye. Gicemezwa rero ngo nuko abavugwa muri uwo mugambi batarondera ineza y'u Burundi na abarundi. Yandi makuru twabateguriye y'ububanza ngo dutegerezwa kuro twivuye inyuma mu mashure kugira kanovera mu nyigisho zikibonekeze. Ivyo turaza kubigaruka ko tubafitiye inkuru kandi irabana n'ivyo Buramatari wa Ngozi yaremereye abene gihugu ngo vyoba vyabonetse. No mu gihe rero kuri wa 13 Gitugu Desire Minani Buramatari w'intara ya Ngozi yagiranye inama ya mbere n'abamenyesha makuru yamenyeshe ko ari vyinshi bigiye guhinduka. Maritiro ibihumbi 22 y'igitoro c'ubwoko bwa mazutu yarashika mu gisagara ca Ngozi kuri wa 13 kwezi kw'icumi 2023 ku mugoroba. Ivyo bitoro bikaba biriko bidandarizwa kuri station Karufani mu gisagara ca Ngozi nyene. Bitoro bikaba ari bimwe mu vyemewe na Buramatari w'intara ya Ngozi Desire Minani akabandanyira agabisha boherahera kunyegeza ibitoro abibutsa ko hariho abaciriwe urubanza mu ndwi iheze bivuye ko bafatanywe igitoro. Reka rero tubandanirize gato mu gisagara ca Bujumbura. Hari umudandaza yari yibwa amafaranga ibihumbi 700 yari muri Lomikashi yiwe bayivye baca bamwuriza imodoka bagenda bamutwaye akaba yatabawe n'abantu birutse ku modoka barayifata. Ari kuri uyu wa 14 Gitugutu nizara neza isaha 5 z'umurango zirenga gato aho umudandaza muri boutique akora n'ivyo guhanahana amafaranga biciye kuri Lomikashi akorera muri quartier Taba muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Yabona haza imodoka isanzwe ikora akazi ko kunguruza abantu canke taxi wayirimwo niko kwinjira muri boutique nkuko mwene kwiba vyiganye ngo uno amaze kwinjira yashitse mwibarisha umuceri niho yahavura amusaba ko yo murungikira amafaranga ashika ibihumbi 100. Wa mudandaza amaze kuyarungika niko kumusaba amayinite y'ibihumbi 2 aca muhamagara umuntu aho akiri ko aramuhamagara niho yamusaba ko yomutiza agatelefone gato yakagakoresha mu guharura. Yamera nk'uriko araharura ibintu akoresheje calculatrice niho yaca kuramwo ibihumbi 700 arangukira uwundi muntu na message aca arayifuta. Uko uwo musuma yamenye ibiharuro kabanga canke code PIN umudandaza akoresha we nyene yivugiye ko yakunda kuja muri yo boutique akaza arayiraba. Munyuma wa mudandaza yavuye yegera kuri ya modoka kugira ngo yishuze amafaranga ibihumbi 100 yarungika niho bashaka kwiruka babona nivyo akunda kuko hari abantu benshi baca bamukwegera muri wa muduga bagenda bagwanirayo nikiyo kirameneka. Abantu bari ngaho rero baciye batabaza niho abakora akazi ko kunguruza abantu bakoresha amapikipiki biruka kuri wa muduga bageze kuri rond-point hafi barabarejeho bita kuwinterekwa muri zone Gihosha haciye haba umuntu atambika imodoka mwe barabara baca babura aho baca baba bafashwe gutyo. Muri ako kanya rero yaba umudandaza hamwe n'iyo musuma co kimwe n'iyo modoka baciye bashika ku biro bya zone Gihosha bakaba ariko barumvirizwa n'inyamiramabi kugira ngo hamenyekane uko vyagenze.
Mu gisata c'indero nk'uko twababwiye ko tubafitiyemwo amakuru, abanyeshuri 24 bo ku mashuri atandukanye muri komine Gitega bari kumwe n'abavyeyi 16 niho batangiye gukurikirana inyigisho zijanye no gusoma ibitabo mu kigo AF Gitega kuva kuri uyu wa 14 kwezi kw'icumi 2023. Izo nyigisho rero zifatikanije n'urugendo rw'igitabo rwo gusoma Ravane du livre et de la lecture zatunganijwe n'ikigo Alliance Française c'Igitega gifatikanije n'ishirahamwe ry'abanditsi no guteza imbere gusomwa APPEL, l'Association Burundaise d'écrivains et promoteurs du livre. Zizorangira rero kuwa 18 kwezi kwa 11 2023. Jeanne d'Arc Nduwayo arongoye iryo shirahamwe akamenyesha ko ico kiringo kizorangwa no guhanahana hamwe no gusoma ibitabo bitanu vyanditswe n'abarundi. Mu kurangiza izo nyigisho abazikurikiranye bazosabikanya ivyo basomye hongere hatunganywe n'amahiganwa. Longe Ndayikengurukiye harongoye ikigo Alliance Française c'Igitega menyesha ko izo nyigisho zije mu gihe gusoma ibitabo mu mashure no mu miryango bitarashigwa imbere kandi igitabo arico kiremwe ubumenyi. Ivyo rero ngo bikaba bigira n'ingaruka mbi ku manota abana baronka mu mashure no mu bibazo vya leta. Ikigo Alliance Française Igitega vuba cane ngo kigiye gukwiragiza udutabo two gusoma ku mashuri atandukanye atagira ubusomero bw'ibitabo canke bibliothèque ngo tuzofasha n'abanyeshure kwimenyereza gusoma kuva bafise imyaka 3. Ese aho muherereye urwaruka ruritaho gusoma gira ico ushikiriza muri commentaire. Mu ntara ya Bubanza ngo dutegerezwa gukora twivuye inyuma mu mashure kugira kanovera mu nyigisho kibonekeze. Mu nama abarongoye indero mu ntara ya Bubanza no muri komine Bubanza bagirishije abo mu gisata c'indero muri zone Bubanza bamenyesheje ko ubu bandanya bashira imbere akanovera ku vyigwa batanga kugira umugambi ntara ifise wo kuba mu ntara zitanu za mbere mu vya leta uje mu ngiro. Ivyo navyo ngo bijanye nuko abigisha bahinduka bagahindura ingene bigisha maze abarirwa bakaronka ubumenyi bwuzuye. Badugaritse Claude arongoye indero mu ntara ya Bubanza ati ntihagire umunyeshuri asubira kubura ishure yigamwo canke ngo yirukanwe ku ishure mu gihe bandi bariko bariga canke ngo ahanwe asinzikarijwe umubiri, punition corporelle. Urongoye indero muri komine ya Bubanza Kayobera Vincent hamenyesha ko n'imigenzo yo kugira ivyigwa vyo ku mugoroba cours du soir abana wigisha bibujijwe ngo ivyo bituma rero abigisha babikora batanavyifatamo neza. Turiko turakurikirana ivyo mukora. Abari mu nama rero bakaba bibukijwe ko mwigisha co kimwe n'umukozi wa leta ufise uburenganzira bwo gusaba karuhuko canke konji ariko akenewe mu gihe c'akaruhuko karekare ngategerezwa kwitaba kuko ikarya karuhuko ari ak'abanyeshuri atari akabarezi. Bindi rero biriko bivugwa cane vyanditswe mu bimenyesha makuru mwomenya ko ikinyamakuru magazine Jimbere canditse kivuga rero ukungene amakomine 7 muri 10 ya mbere mu kibazo ca leta c'umwaka w'2023 mu ntara ya Karusi. Muzitano muri iyo ntara nyene harimwo Bugenyuzi, Gitaramuka, Buhiga, hari Mutumba, hari Nyabikere zikaba nga ari izambere mu gihugu. Ayo makomine yose rero yamenyesheje ku rugero ruri hagati y'ibice 98 kw'ijana na ishure rya mbere n'irya kabiri hamenyesheje ku bice 100 n'irya 10 ryemenyesheje ku bice 98. Muri DCE Bugenyuzi ubwo ni muri DP ya Karusi moyenne sur 200 ni 121 n'ibice 57 akaba ariyo ya mbere, naho Kibago yo muri DP ya Makamba ikaba afise 98 n'ibice 71 kuri moyenne yo ku majana 2. Banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza ndabakengurukiye cyane, nabasaba kugira ntimuze gucikwa n'andi makuru tuza kubageza ko kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Cyo ngusaba no kufyonda kuri subscribe canke s'abonner niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa. Imana ibahezagire.